nta mutima agira ujya muntu nta mutima agira ngo babebe ngo naba manipulateur ngo butamenye icakirahura ntiyanabajije nuko atakomeretse icambere nuko umusore n'inkumi bahura umwe wese yakuze ukwiwe niyo nkumi nyene niyakwemera wowe wa musore ufise ivyo vyiyumvira jewe nukuri uyu mwana ndashaka kumutoboza mugabo papa wiwe ntiyovyemera yotwica umwe avuga ngo nukurondoka nk'umusenyi wo ku kiyaga bakunzi ba Axial Vibe TV iteka ryawe iteka ryanje iteka ryacu ukwemera kuvyara ubuzima kandi niryo tanguriro rya byose nibwo iyo ufise ubuzima ushobora kuvaha ugashika ahandi kaze cyane muri kino kiganiro twabateguriye jewe turi kumwe ni Ngendakumana Lionel natewe iteka rero ryo kuronka abashitsi uburyo bwanje je nitwa Justin Mugisha hanyuma nkaba ndi umupsychologue nkaba ndi nkorera muri cabinet turere mu vyikora harimo kwakira gufasha abana imiyabaga n'abavyeyi mu vyerekeye indero hamwe no gukura ego murakoze uburyo bwanje turafise umuntu yitwa Justin yabibwiye n'icari n'icakora n'ububafu bwanje ndafise umumama nitwa Nadege Inamahoro ndi umupsychologue clinicienne mirimo ijanye n'ibyo bijanye n'iby'inyifato n'amagara yo mu mutwe mpora ndayirangurira muri centre d'expertise en santé mentale et psychothérapie et no muri association des femmes psychologues au Burundi. Donc murakoze cyane karibu tuganire tubwire icyo tubwiye abadukurikirana wumve twatewe iteka ryo kuronka abapsikologe ni ukuvuga ngo barafise byinshi baza kutubwira nibaza ko bafise ibyo baterera kugira ngo ubwo buzima tuvuga bugira ifatiro canke bunakomere kubera ko bafise byinshi baterera nifuza rero ko imbere ya byose kubera ko ikiganiro kiri en partenariat dufitaniye na Vibe Axial Vibe TV ni ukuvuga ngo bafise byinshi bagomba kuganirira abadukurikirana juste twumvise turere cabinet turere twumviki hego murakoze nibaza yuko ngira ngo bishobora kuba ari byinshi mugabo muri make ni iciyumviro canke ni umugambi wavutse kuko murabona yuko nk'uko izina ribivuga ni rivuye mu jambo nyine turere ni ukurera mu kirundi hanyuma indero niyo nibaza ko ariyo mushinge wa byose haba mu buzima bw'umuntu niho bavuga bati kanaka yarezwe neza hanyuma kanaka ntiyarezwe kandi ugasanga n'inyifato ziratandukanye mugabo kandi nibaza yuko dushatse gutahura ibyo vy'ukurera hari aho abavyeyi bavuga bati jewe sinzi ingene norera umwana wanje sinzi ingene no kwifata ugasanga naho ubuzima bwiwe yamana umwitwarariko avuga ati none nokore kugira ngo umwana wanje azomere neza hariho rero nibi turiko turabona vy'uko abana batari bake usanga hirya no hino basigaye bafise inyifato canke bitwara ugutandukanye hanyuma nahone bigatuma umuntu yibaza ati none mbega uwo mwana ameze uko yarezwe guta rero niho haciye haza ico ciyumviro tuvuga tuti kumbure kuri ivyo bibazo kuri ivyo vyifuzo abavyeyi boba bafise umuntu yozana iciyumviro kibafasha kugira ngo
bashobore kuronka aho bitura, bashobore kuronka ubumviriza, ari umaze kugira ingorane nabo bashobore kumufasha, ariko kandi bashobore kuronka n'impanuro. Hanyuma rero twebwe mu byo dukora muri kabine turategura ibiyago bifise intumbero yo kwigisha. Nibaza ko niki kirimwo mu byo twateguye, ariko kandi no kugira ngo twumve yuko aho abo bavyeyi bashobora kuba badafise ubumenyi bukwiye, umuntu ashobora kuza arabafasha bivanye n'ivyo azi. Rero n'ivyo vyose tuvuze kabine turere, ni iciyumviro cavutse gitangwa n'abantu bake, ariko kandi twifuza ko gikura kigashikira abavyeyi benshi. Hanyuma rero gifise novuga nti ibikorwa bitandukanye, ariko muri ivyo harimwo ukwigisha, gusangiza ubumenyi abo bavyeyi bafise uwo mwitwarariko, ari ivyo turiko turakora. Ego murakoze cyane. Tugaruke kwa Nadeje. Juste ati twebwe mu byo dusanzwe dukora harimwo gufasha abo bavyeyi, harimwo guterera impanuro abo bavyeyi ukuntu iryo banga ryogenda neza, mubwo bunywanyi umwana afitanye n'umuvyeyi bukabandanya bugenda neza. Wewe niko ubibona, ubona ko mvuge ngo abo bantu inyuma barakenewe? Indero y'abavyeyi ku bana mwebwe muyibona gute mwa kino gihe? Murakoze. Jewe uko nibaza nuko musanzwe nta kintu na kimwe muri ubu buzima kitokwigwa. Ibanga ryose ribangirwa ingata nk'uko bavuga mu Kirundi. Rero urabona umuntu arakura, araba umwana agakura, akaba umuyabaga, hanyuma akagera mu bigero akubaka urwiwe. Yaba ivyo byo kubaka urwawe birakwiye yuko ugira umuntu agwerekeza ugiye gushinga urwawe, akakwigisha, akagutekerera, kumbura impanuro ngenderwa akoze mu rugo. Ni nk'uko nyene no muri iryo banga ry'ubuvyeyi, umuntu arashinga urwiwe, hanyuma Imana igahezagira bakaronka ibibondo. Kurera umwana si ikintu umuntu wese yamazi, si ikintu umuntu wese yama ashoboye. Haragera igihe ubuja buri ntankana ukibaza uti mbega ikintu kigenza gute, mbega umwana ko bimeze gutya nande nifate gute, ugasanga nta numwe yigeze abikubwira ivyo bintu ukuntu bigenda. Umwe wese afata yuko nibisanzwe sava de soi, umwe wese arabizi niko bitegeza kuba bimeze, ariko si uko bimeze. Hari igihe ivyo bibaza abavyeyi bibaza bikenera inyishu z'umuntu bifise ko afise ico abizi ko yomufasha, akamuherekeza muri ubwo buvyeyi bwiwe, muri iryo banga ry'ubuvyeyi. Rero ivyo Justin karavuga ndavyumva cane kandi ndabishigikiye. Ni ivy'ukuri ko uretse yuko n'ibi igihe kirahinduka, ibihe birahinduka niko bavuga, haraza vyinshi, ugasanga abavyeyi rero bageze ahantu bari muri confusion. Mbega ko bamwe bavuga ngo nta gukubita umwana, nanje nkaba nakuze nkubitwa muhira, nkabona nyene inkoni yaradufasha kuja ku murongo. Mbega ko bavuga ngo umwana si uwo baguma bapakiramwo ibintu, bamwigisha ibintu vyinshi, umwana uramureka akiyepanwisa ukamufasha kugira ngo aserure ibiri muri we. Ugasanga rero finalement umuvyeyi wubu ari muri confusion, ntazi neza mbega nofatiki. Rero aho nyene niho umuntu w'umuhinga mu bijanye n'ivy'inyifato n'imibereho y'abantu aheza akaza agafasha kugira ngo abo bavyeyi baronke umuco, baronke n'ubashigikira muri iyo posture barimwo y'ubuvyeyi. Mbega none muri uko kurera numva hariyo akantu kaciye kaza, ukurera ubuntu wewe ubiha isano irihe, ubiha vyoba bihuriyehe canke biratandukanye bivanye n'uko mwebwe mubitahure? Nuvuga ntibitandukanye, ariko umuntu agira ubuntu kubera indero yaronse. Kuko
umwana umuvyaye ukamushira ngaho ntiyigere aronka suivi n'imwe, ntihagire umuntu amwereka igikorwa n'ikidakorwa. Kumwe bavuga mu Kirundi ngo umwongo uhuma n'udahuma. Umuntu mu Kirundi bavuga ngo igiti kigororwa kikiri gito, nturonke umuntu aza aragucira inzira, aza aramama hirya no hino, nta buntu wokwigera ugira. Ni vya bindi abantu bavuga ngo urya muntu nta mutima agira. Urya muntu nta mutima agira. Umutima, igihimba c'umutima nibaza ko abagifise mugabo inyifato yiwe ntiyerekane yuko uwo muntu yoba yararonse indero, uwo muntu yoba yararonse icamama, uwo muntu yoba yararonse umucira inzira, vy'ukuri ngo agire ubwo buntu, agire inyifato yemerwa mu bantu. Rero ubuntu novuga nti umuntu aburonka biciye mu ndero yagiye araronka aho yaciye. Ego, tugaruke kwa Justin, aratubwiye ati kurera ubuntu birajanye, kuko nta utarezwe ugira ubwo buntu, kuko nk'uko kuregwa urugendo rurerure rw'umuntu niho agenda arabona iki kirakwiye, iki ntigikwiye, iki kirabereye, iki ntikibereye, ugasanga ubwo buntu turiko turavuga uwo muntu tugomba mw'uwo muntu arabufise. Nagomba nawe ndakubaze ivyo bintu none uko kurera ubwo bumuntu dushaka mu muntu twobuhera ryari? Twobuhera kuburondera mw'uwo muntu ryari? Bwotegurwa kuva ryari? Ego. Murakoze cyane. Ico kibazo hariho akaririmbo bavuga ngo umuntu ngo n'ubuntu. Hanyuma ni nk'uko wari kumbaza uti umuntu atangura kwitwa umuntu ryari? Hariho bajya bakunda kuvuga bariko baravuga ibintu vyo gukorora inda, bakavuga ngo urumva ngo ntihari bwabo umuntu, ngo vyari bikiri ibintu vy'ibidengeri, ngo ntihari bwabo umuntu. Mugabo umuntu aba umuntu igihe aba amaze kuvuka mu vyiyumviro no mu mutima w'umwibungenzi. Nico gituma rero umuntu iyo yibungenze atabona aho ashobora kumutunga n'ibizomutunga n'ingene azomutunga n'uwazomwitirira, ashaka kumukura. Sindiko nshigikira ngo urumva, ndiko nshaka kuvuga yuko aba yatanguye kuba umuntu. Rero muri ico gihe umuntu aba umuntu, muri ico gihe aba ari muri iyo mbanyi. Rero muri ico gihe niho umuntu atangura kumuha ivyo akeneye. Aho rero hari abavuga bati umwana canke naho abakiri mu mbanyi arafise ibintu akeneye, arafise ibintu ategeza gukingirwa kugira ngo azovuke ameze neza, kuko hagize ibiba hari aho bishobora gutuma amaze kuvuka bizoshobora kumera nabi, azoshobora kugira iyo atakizoba gikozwe. Rero dutahure ico gihe abakiri mu mbanyi. Hanyuma aho rero niho tuca dushikaho twumva yuko hariho uruhara runini hagati nk'iyo abantu babubakanye, yuko haba hakenewe yuko uwundi muvyeyi amufasha. Hanyuma ikindi ca kabiri naco, aramaze kuvuka, igihe akiri muto hariho ibintu, hariho abantu bavuga ngo ababebe ngo n'abamanipulateur, niko bakunda kubivuga. Hariho utuntu baza baragira, hanyuma rero iyo ubandanije bimwemerera uko akantu kose agize ukamwemerera, uko akura ashaka imbombo uyimuha, hazogera igihe ntiyaba ashobora kwigumya. Abonye inzoga ashaka kuyinywa, abonye ifanta ashaka kuyinywa, abonye indya, abonye inyama, abonye nka vya bintu usanga umuntu yarura inkoko, ifi, impene n'intuze, ugasanga ibintu vyose. Rero muri ico gihe iyo umuntu atanguye gutwara inda imbere, naho isanzwe iri imbere, aba ariko arata ubuntu, kuko hazogera igihe ntaba akibona iteka ry'umuntu, ntaba akibona ico umuntu baganire, ahubwo yiyumvira yanda, yiyumvira ca kintu
rero nta kintu kibabaje nk'uko umuntu muba muri kumwe akaguma yiyumvira inyungu yiwe imbere y'abantu bose ati umva nk'ubuye sinzi ko murumva hari abo bishika mganibatse ko bitakiba cane hahandi umva nk'umuvyeyi yumva nk'ikirahuri kiguye hasi ngo ubutamenye ca kirahuri ntiyanabajije nuko atakomeretse canke atagize mugabo ukumva yuko umenga ikirahuri nico kice kije imbere rero naho yuko uwo muntu yomutegura akazomufasha kugira ngo amenye gukunda abandi amenye kubaha abandi amenye kwitaho abandi amenye kandi no kumenya yuko ubuzima bwiwe buhari kubera abandi. Atubwiye ikintu gikomeye cyane aho twebwe tugomba kuraba umuntu ahagaze umuntu ariko arakora ivyo bintu ngira ngo dutangura kujija ujya muntu siwe ujya muntu akora ibidatunganye ujya muntu ntabona afise kenshi na kenshi dukunda kuraba uwo muntu akuze ariko ivyo Justin atubwiye umuntu aza gukura tuza kumubona umuko kuntu akuze hariyo byatanguriye bifise intango hariya no kuvuga ngo uwo muntu ashobora kuba atakurikiranywe mu myaka y'inyuma akiri muto nkuko yatubwiye ati benshi bakunda kuvuga ngo abana n'abamanipulateur uramubwira uko ushaka ariko ukibagira yuko ivyo bintu uri kuragira we aguma ashira muri we bishobora kuzomugirira ingaruka mbi imbere canke bikamutuma yitwara uko yokwitwara ariko rero inkuru y'umwana isubira inyuma numvise umengo twomera nk'ababanza tugahagarara ngaho ko twumvise none ubuzima bw'umuntu tutoburaba ageze mu myaka 30-50 aho dutangura kumujija ati ujya muntu nta umuntu afise ariko tubanze duhagarare gatoyi akiri umwana turabonye abantu babiri baragize projet bagomba gushinga urugo nago murabizi ko mu mico y'ikirundi tuvuge iyi mico yacu turimo iyo umusore n'inkumi bashinze urwabo icyo twihutira kwiyumvira ni icyama kizoboneka ni ukuvuga ngo uwo mwana azoboneka mbega none ni ngombwa birakenewe ko abo bantu bakiri ndavuga ngo jeune magitahi wabo wenda gitahi wabo birakenewe ko biyumvira ivyo by'uwo mwana umwe akiri mu vyiwe ego bafite iyo projet ariko ntibarashika ku bana ubuzima hagati yabo bari hamwe none icyo cyiyumviro cy'uwo mwana kuko iyo bija hose Imana izobahezagira bazomuronka botangura kumuyumvira hoho bovyumvira gute bokora ibiki botegura ibiki bategurira uwo muntu batanazi ko bazoronka ariko mugabo afise mu cizere vyogenda gute. Murakoze cyane mu bisanzwe turiko turavuga ico ni hahandi tuca twibaza tuti mbega none babandi bavuga ngo hagati y'inkoko ngo nigi hatangura iki nibaza ko biba biri ngombwa cyane yuko umusore n'inkumi bari muri urwo rugendo rwo gushinga urugo batangura kwiyumvira ivyerekeye kazoza na cane cane ivyerekeye uruvyaro naho bishobora guteba canke ntibishike mu gihe bavyiteze. Icambere nuko umusore n'inkumi bahura umwe wese yakuze ukwiwe canke bameze ugutandukanye ivyo naho baba bakuriye muri quartier imwe naho baba bakuriye mu rupangu rumwe burya n'abana bavukana bashobora kuba badasa rero harakenewe yuko bicana kugira ngo bavugane ati jewe nkiri muto ubuzima bwanje bwari bumeze uku abavyeyi banje bari bameze uku kugira ngo umwe wese yumve uwundi ninde rero uwo mwanya kenshi ntawo baronka. Ica kabiri naco hazogera igihe nk'uko wabivuze bashike muri bwa buzima hanyuma baca basanga naka yakuze iwabo bavuga bati ntunkorere ku mwana wanje ico ashatse nico
uwundi nawe ugasanga mu muryango iwabo bavuga bati wihenze ugata n'akantu hasi ni kofi. Umva yuko baba ari abantu babiri baba batandukanye. Abo bantu babiri bazogera igihe bavyare umwana, uwo mwana azoba ari hagati, umwe azoshaka kumufyinisha uwundi nawe ashaka kumukarira, hanyuma umwe kenshi uca usanga uwumuba hafi kenshi niyo ashaka ko gukora ivyiwe. Hariho rero n'abana uca usanga baca bavuga bati jewe ico nshaka cose nzokibwira mama canke nzokibwira papa kuko ndazi yuko urya niwe atangora. Rero muri ivyo naho hakenewe iki? Hakenewe yuko nka kurya umuntu ashaka kubaka inzu yicara akabanza akiyumvira ati none mbega muri fondation bizoba bimeze gute, mbega kugira ngo nduze ibihome bizoba bimeze gute, mbega kugira nsakare bizoba bimeze gute, mbega kugira ngo hase neza bizoba bimeze gute, mbega kugira ngo vyose bijemwo habe harimwo imeza n'ibiki byose haba harimwo amatara bizoba bimeze gute. Rero ku bwanje mvuga nti indero y'umwana umuntu yiyumvira muri ubwo buryo kandi akayiyumvira kane, kuko birashobora gushika ugaca usanga hari abantu bagira mariage inyuma y'amezi bagaca bavyara umwana, bakaba n'ivya bindi vya mariage vy'urubanza, umwana akaba ashitse bisigura yuko uwo mwana ntibaronse umwanya wo kumwitegurira. Uwo mwana arashitse ashatangura kumbure kubaraza maso, hanyuma uburuhe, hanyuma nyuma y'amezi 2 barasubiye ku kazi. Uwo mwana bazosanga ataco bigeze bamuha kuko ntibigeze bamwiyumvirako. Rero nico gituma mvuga nti bibaye ngombwa canke biba vyiza yuko abantu bicara kugira ngo baganire kumbure bahanahana ivyiyumviro ingene ati mugabo kano kantu je niko nakuze mugabo kumbure twohindura kuko uko twarezwe twese siko tubikunda. Hari nawe usanga kumbure ivyo uko narezwe jewe hari akantu nohindura. Yego nibaza ko bikenewe cane kandi bishobora gufasha no muri kazoza mu ndero y'abana. Yego murakoze. Nadege Justin ati umusore inkumi nubwo umwe wese abagitaye iwabo ariko ka kanya gatoyi bafata bakaganira ya marankontre yabo bagira baganira ibya kazoza kabo, ibyo mu myaka 10 iri imbere bamaze kurushinga, ngo babwirizwa kunyuzamwo bakarondera uwo mwanya ukuganirira bakavuga ati mbega abo tuzoronka, mbega uwo tuzoronka twomurera mu buhe buryo, twomurera gute. Nawe ni kuvyumva ivyo bintu birakenewe. Ubwo ntitwaba tuko turaremereza abantu bavuga ati nibi bintu birimo uvyumva gute wewe? Jewe uko ndavyumva nkuko nyene Just abivuze, kubera ko abantu babiri bagire bashinga urugo ni vyiza ko baganira kuri vyose, ku maspe yose azobagize urugo rwabo. Ntiboja ngaho ngo bagume bavuga ngo ndagukunda gusa, ivyo ntibimaze. Ifite ivyo bigize ubuzima gusa, ivyo biri mu bindi. Ni vyiza rero ko bavugana ngo bakavugana vyinshi, tuzoronka ngira ngo akaryo ko kwivuga ivyo abafiance bovugana, ibiganiro boganirako vya bindi uvuga uti ibiganiro ni ntasubirizwa, ni incontournable quand même. Ivyo bategeza kubivugana nimba bafitaniye umugambi bategeza kubivugana, ariko kimwe mu vyo bategeza kuvugana nako ni ivyo bijanye n'indero, ni ukuganira kahise nkuko Justin yabivuze, kahise kabo umwe wese ko mu muryango wabo wari byari bimeze. Mugabo kandi ni ukuganira kandi mu ma perspective d'avenir, bavuga ati none abana turonse abana wewe uvyibaza gute, tuzobafata gute, mbega tuzobashira ku mashuri yahe, kuko hariho umwe aba yibaza ati je umwana wanje ategeza kuzokwiga ku ishuri rimeze ukunoko, ubundi akaba afise ikindi gicapo kumbure gishobora kuba gihushanya. Rero ni vyiza ngo hako muzoza kwibomaniramwo muri kazoza muri murabiganira hakiri kare. Uwo musore niyakwemera nayo ma conviction yiwawe ufise nivyo vyipfuza ufise, sivyo azoba azi neza ico yemeye icarico, sivyo niyo nkumi nyene niyakwemera wowe wa musore
ufise ivyo vyiyumvira indero y'abana uyiyumvira nk'uko akabandanya akamema akwemera avuga ati umugambi tuwufatanye ni uko azoba yakiriye uko kuntu umeze kandi azobavuga ati nta ntambamyi izobamwo ico nikizotubera intambamyi ingo tufatanye uwo mugambi bakaba bavyumvikanye neza à l'avance ku buryo nibamara gushika mu rugo rwabo Imana ikabaha ico kibondo bazoba bazi plus ou moins évidemment ntibaba barabivuganye neza araretswe ngo babe bazi neza ngo ivyo nyene twavuganye niko bizogenda babe bazi plus ou moins bati ibintu bizomera kunoko ni naho hagize ikiba mu ndero y'umwana umwe akagira uko yitwaye kumbure uwundi adashima baheza aho kuca avyerekanira ngaho imbere y'umwana ngo umwana abone iyo fayili hagati y'abo bavyeyi abone yuko papa na mama ico kintu batagihurizako ngo have kumbura bifata ukundi niho umwe agaruka akamwibutsa ati mugabo twari twaravuganye gutya na gutya en privé hamwe bari kwabo haruguru hiherereye bakavugana ati mugabo twari twavuganye ukunuko bagasubira bakibukanya ukuntu bari baravuze indero y'abana uko bazoyigenza bagaheza rero bakabandanya biyamiriyoha muri uko kuntu barera abana bibarutse ego biga hariho n'abandi bantu usanga nk'ico kintu wavuze bashobora kuja mu rugo batavuganye neza ati tuzobyara abana bangahe umwe ati jewe nshaka kuzuza isi nk'umusenyi wo ku kiyaga uwundi nawe ati babiri batatu ni benshi hanyuma uwundi nawe ugasanga kumbure yakuriye ahantu avuga ati jewe umwana nkazoronka umwana w'umukobwa nzomugirira amahereni nzomugirisha imishatsi imeze gute ati uwundi nawe ati igipara urumva yuko n'utuntu dusanzwe nakarewe ko utuntu dusanzwe mugabo dushobora gutuma uwo mwana papa wiwe aragiye ahantu hama mama wiwe agaca agenda agamutoboza agaca amugurira ayo mahereni ashitse muhira ugaca usanga ni intambara urumva yuko n'akantu gasanzwe bari gushobora kuvugana ati je ndakunda umwana yambaye amahereni ndakunda umwana afise imishatsi ifise gutyaye mugabo ubundi nawe akamubwira ati reka tubanze tubigire gutya nivyo ni ibintu bisanzwe mugabo ni ibintu biba bikenewe ko baganirako yego ni ibintu bikenewe cyane nciye nibuka yuko ariho umuntu yahora ambwira ati jewe n'ukuri uyu mwana ndashaka kumutoboza mugabo papa wiwe ntiyovyemera yotwica ati mugabo nzoraba ukuntu ndabigenza kandi ndazi yuko niyo aza agasanga namaze kuyashira ko nta kundi azovyemera uko mugabo urumva ntibikenewe yuko mucengana mu rugo ntibikenewe ko mucengana ni ikintu gisanzwe mushobora kuba mwarabivuganye et puis nimba papa atari d'accord umwana kumusigurira papa n'est pas d'accord ni normal ko papa yoba atari d'accord mu minsi kumbura ukamubwira uti mu minsi iza tuzosumusabe hanyuma hari igihe hanyuma yoteba akagira rero ico kiganiro bigaruka hahandi h'ikiganiro c'urugo umugabo n'umugore bategeza kubandanya bagirana uko babandanya bagirana ikiganiro umwe agaruka akaganiriza umwana kugira ngo umwana atahure uwo muvyeyi wiwe wundi ntihagire ikibaciramwo muri ubwo bunywanyi basanzwe bafitaniye abavyeyi uko ari babiri n'abana bariko baribaruka bagume babibona co kimwe ntihagire umwana ntahava abona nabi papa canke abone nabi mama mugabo aguma babona neza bose nk'abavyeyi atahure kandi position y'umwe canke y'ubundi yego bakunzi bacu iteka ryawe iteka ryanje iteka ryacu biri mu bikurikirane rw'ibiganiro tugiye kuza turabahereza tugiye kuza turabagirira murumva ko ni birebire mu minsi tuzorondera abo bantu bakiri mu bwo buzima batubwire ni ukuvuga ngo batubwire mw'uwo mwanya wabo bariko babibamwo gute mbega ni izihe ntambamyi Justin yatubwiye ati umwe avuga ngo ni ukurondoka nk'umusenyi wo ku kiyaga ubundi ngo babiri barakwiye ngira ngo bazoshika batubwire hariho n'abashika iyo bigatuma batandukana ivyo rero biri mu biganiro tuzoza turabashikiriza mu minsi iri imbere dusimbize gatoyi turavuye
ku musore turavuye ku nkumi bari mw'urwo rugendo bashyitse muhira rero na wa mwana bamuronse aho hagati hari umwanya muremure umwana yasamwe yagiye kwezi kwa mbere kwezi kwa kabiri 3 gushika ku 9 umwana arabonetse ego tuvuge ko umwana kumuhereza papa amashaje yiwe yatunganije muhira mama ibyo ategereza gukora yabikoze tuvuge ko umwana ari umukate tuvuge ko umwana wamusumiye yaronse ibyo aba bana bakunda shokora byose yanyoye amata yariye ibitumbura byose yogereza ngaho abavyeyi bogereza ngaho birakwiye nivyo gusa wumva ikindi umuvyeyi ategerezwe kuba yoha umwana kirengeye ivyo canke cyongera kuri ivyo cyo bigiki. Ego murakoze cyane. Hariho kumburengera ngo icigwa tuzotinda tukashikako canke tuzofatira umwanya munini dufashije kumburengera n'abahinga basanzwe bafise ubumenyi bunini mu bintu vyerekeye ubushakashatsi n'ikintu cerekeye novuga nti ivy'umuvyeyi aho umwana mbega ni gihambaye mbega ni relation ni migenderanire bagiranira canke ni relation amuha kuko urumva burya kenshi hari abantu bavuga ngo none ngo no mugumira iruhande ngo hanyuma nkazomuha iki canke ugasa usanga umuvyeyi aguma yiruka hirya no hino kandi birumvikana kuko urumva ubuzima buragoye hanyuma akavuga ati sinshobora kumuguma ngo ndiko ndamwitaho ndiko ndamugirana hanyuma ngo ndiko ndamurera neza ugasanga rero hari abo avuga ati jewe nanje no privileja cane cane kumuba hafi kubaba hafi abana banje ivyo nabibwiwe hariyo n'umuntu twigeze kuganira arambwira ati jewe nari mfise uburyo bwo kuronka akazi hanze ati mugabo ndavye abana banje nkaraba aho bari nkaraba aho noba nabasize nobangize nabi muti rero hakenewe iki nibatse ko hakenewe vyinshi hambavu y'ivyo wavuze ivyo bitumbura nayo mata n'ivyo bindi harakenewe yuko abana bumva ko batekaniwe aho bari mu gutekanirwa rero nuko bumva yuko bafise ababatekanya ababa hafi abo bafise urwo ruhara rwa mbere rero abavyeyi nuvuga nti ntasubirizwa uwo mwanya umuvyeyi aho umwana naho ari muto nibaza yuko n'umwanya uhambaye cane ica kabiri naco nuko abavyeyi bagira urukundo hagati yabo hanyuma urwo rukundo rugatuma umwana atekanirwa kuko iyo abavyeyi bariko barashwana abana ntibatekanirwa baguma bariko barasimba umutima bibaza ati none umunsi bazokwicana umunsi hazoba iki twe tuzoca dusigara turi bande hari n'abaca basigara bavuga bati tuzosigara turi imfuvyi ntituzosubira kuronka n'ingene tubaho ikindi naco ni urukundo abo bavyeyi baha abana kuko nago rurahambaye rutuma umwana yumva ko abo bavyeyi babiri bamwitayeho mbere bigaca bishikaho usanga muri urwo rukundo si ukumuha ivyo ashatse vyose ahubwo no kumuha ivyo akeneye hanyuma bakamuha ivyo akeneye kugira ngo bamwigishe yuko ivyo azoba akeneye igihe cose atazobironka aho rero niho rero biba bitanguriye hanyuma rero uwo mwana akaba akeneye kumva yuko ahari hagize ikimugora agira uwo yitura akamuremesha hanyuma kandi akanamuhumuriza rero ivyo bica biza umwana agakura hakagira aho umuvyeyi akora akantu akamuhumuriza canke wanashaka ari ikintu ciza akamutera intege ivyo rero bizomutuma uwo mwana akura neza mbere ashike no ku bintu bihambaye cane.
ego cyane murakoze. Justin avuze ati umwana kugira ngo abeho ntakeneye ibyo umuvyeyi atanga nk'irasiyo n'iki, ariko ngo arakeneye bwa bunywanyi n'umuvyeyi, ya relation y'umuvyeyi n'umwana, kuko ngo ibyo afungura peut-être ngira byava bimutuma abamurembura canke avyibuha, mugabo bwa umuntu tumukeneyemo bukabura. Ariko rero umuvyeyi ashobora gusanga afise akanya gake, ndabivuga uko kubera ko sinzi umuntu yambwiye ngo iyo ubonye utanguye kubura umwanya ngo uba wakuze, ndabivuga uko ngo uba wakuze. Peut-être ngira yaravye ko ngana tanguye mubwira ati rero nta mwanya afise, okay we wakuze. Umuvyeyi nawe birumvikana ategerezwa kuronderera umuryango, ategerezwa kwiruka kugira ngo yahasyo twako turavuga inyuma iboneke, bya bindi bizotunga umuryango biboneke. Ariko muri uwo mwanya muke umuvyeyi afise, nk'uko kutaboneka kwiwe, uwo mwanya yowuronderera gute umwana canke yobikora gute ku bwawe? Murakoze. Mbajije kumbura ikibazo nanje ubwanje nk'umuvyeyi nkora nibaza, kubera ko muri iyi si ya none hari amasolicitation menshi cyane. Umuntu aratwaga umwanya n'akazi, aratwaga umwanya n'imanza. Turi mu Burundi, hari imanza nyinshi, aratwaga imanza n'abagenzi, aratwaga imanza n'amashirahamwe n'ibindi bintu bitandukanye. Rero birahambaye cyane yuko umuvyeyi hagati muri ivyo bintu vyose yumva ko abwirizwa ashobora gutoramwo umwanya ahereza abana biwe canke umwana wiwe. Si umwanya wo kwicara ngo mwicarane mugumane gusa, ariko uwo mwanya, muri uwo mwanya muto witwa kufisi, toramwo akanya ko kuganiriza umwana. Nimba ari umwana amaze kuja ku ishuri, mukaganira mbega ku ishuri vyagenze gute, mbega bimeze gute na gute. Naho iyo ari umwana ataragera kuja ku ishuri, urya mwana mutoyi naba ataramenya kuvuga, ugafata akanya ni naho muri uwo mwanya muto nyene, nimba ko warakanye ko kumugaburira, kuri kose mama wiwe canke papa we yomugaburira neza kurusha urya mu mukobwa wundi asanzwe ajejwe indero y'umwana mu nzu. Akamuganiriza, agafata umwanya wo kumukinisha, nimba ari kumudigadiga, nimba ari kugira umwana akamererwa neza, akumva ko akunzwe, akumva ko agize nte. Kira none urya mwana ataramenya kuvuga arumva, iyo umubwiye arumva. Kandi hajya kuri we presence y'umuvyeyi, ya papa wiwe canke mama wiwe canke y'uwundi muntu amukunda, arashobora kwitandukanya n'uwundi muntu. Rero nuguhamagarira abavyeyi kugira ngo muri ivyo bintu vyose bishaka umwanya wawe umenye guhitamwo ikitari ngombwa gose ukireke, urabe umwana wawe, urabe abana bawe, ubaronkera akanya, umenye ngo ubuzima bwabo butunganijwe gute, iyo utahari bo babigenza gute, haba iki n'iki. Gutyo mugiye muraganira, ububake bafashe kubaka ubuntu bwabo, hanyuma ubafashe no kuzoba abantu babushitse mu minsi iri imbere. Hariho ikintu mpora mvuga turiko turaganira n'abagenzi, nkavuga nti none mbega abantu bose bazoturonka, imanza zose zizoturonka, abo munzi wacu aribo batubura, abaribo batubura. None urumva abafise amahirwe yuko bafise akazi, umwanya munini bawumara ku kazi, hageze gutaha hari igihe bari inama y'amaziko canke inama ya mariage canke inama y'ishirahamwe canke abagenzi muvuganye muti twerukana kera vraiment twicarane dusangize, mukaba muricaranye, ukaca ushika muhira abana bagira bafungure baryame.
ejo mu gitondo uzovyuka ugenda kwa kundi kuwa gatandatu ugaca uvyuka uduga mu rubanza rwa ruguru kwa Mungu hari igihe urushe rwose ukavuga uti reka tuje mu minsi amaca tugaruka turyame ndarushe kweri reka manze ndyame uwo munsi ukawumara presque wose uryamye canke ku mugoroba wizanzamiye ugasubira ukasohoka ukagenda ahandi mu bandi bagenzi canke mu rundi rubanza ugasanga rero abandi bantu bose bo hanze barakuronka barakubona ariko abo mu nzu iwawe abujejwe en premier abuzobazwa ntibigeze bakubona nahacu rero twebwe abavyeyi ho kumenya guhitamo ego imbere yuko dusozera kino kiganiro cacu twumvise ko umwana ava kure umuntu ava kure twamutanguriye umusore n'inkumi bakiri mu rugendo rwabo baganisha kubaka urugo rwabo twumvise ko n'umwana arabaho baramuronka ariko uwo mwana ategerezwa kuregwa novuga mu mice ibiri umuce umwe udakwiye wo kumuronderera ibyo afungura gusa uwundi muce nawo kumwitaho ni ukuvuga ngo l'affection umuvyeyi n'umwana tuvuze ati turiko turasozera biri mu rukurikirane rw'ibiganiro nk'uko nababwiye tuzoza turabatororokaniriza tubagirira kugira ngo bwa buzima dushaka bwa buzima twiyumvira gushikira bwa bumuntu dushaka kuzoshikira wa muntu aho tumubona ari umuntu ahagaze umuntu afise iteka afise tuvuga ngo ujya muntu arafise ubuntu biba byafashe umwanya muremure ariko nagomba gato ugire nomvuge ngo utange nk'iki utange nizihe ngaruka mbi gatoyi dusongora minota mikeyi kuko turiko turasozera kumbure imbere tuzoronka umwanya buyaguye wo kubiganirirako n'abandi twaronse umwanya ukwiye neza nizihe ngaruka mbi mu gihe uwo mwana ataronse abo bavyeyi umwanya ukwiye ingaruka mbi zobiziye ingaruka mbi iyo abavyeyi bataronkeye umwanya ukwiye abana wo kubarera no kubitaho ziba nyinshi harimwo gukura umuntu atagira icitegererezo ngo amenye inyifato nziza mbega niyihe mu bantu canke inyifato mbi niyihe umuntu akitwara uko ariko kose kuko atigeze aronka uwumuha intumbero nziza umuha akarorero keza harimwo ko umwana akura adatekaniwe muri we bimwe Justin yavuze umwana agakura atamutekana afise muri we yama yumva umengo yarahebwe yaratawe bishobora kuvyara ikintu cyo kwihebura umuntu akama yihebura umuntu ntiyiyemere muri we agakura atifitiye icizere kuko atamuntu wo kumwankoraja canke wo kumugira ntiyigeze aronka mu buto bwiwe harimwo by'uko umwana kuko yabaye derese akaba wenyene ashobora gufata izindi ngeso z'ubuhumbu canke ingeso zo kunywa ibiyeyuramutwe canke ibindi byose bifitaniye isano n'ivyo ugasanga urumva umwana umuretse ngo arebwe n'ico arico cose baririrwa kuri televiziyo baririrwa barakina n'abandi ku mabarabara canke ahandi abo bandi bafise izindi ngeso kumbure zitari nziza rero ugasanga iyo ndera afise yayikuye muri televiziyo canke yayikuye mu kibano he na hehe ugasanga rero yaragiye muri ivyo vy'ibiyayuramutwe canke vy'ibiki byose umuvyeyi akagera ahantu akamuyoberwa akimbira ati none ni wa mwana wanje asigaye ameze uku vyagenze gute vyatanguye ryari atigeze amenya ryari vyabaye harimwo rero nuko umwana ashobora kugira isanganya akagira nk'ikintu kimubabaza ntiyigera bikubwira wewe umuvyeyi kuko utari hafi yiwe ugasanga rero
yagiye muri depression canke mu bindi bintu bijanye n'ihungabana ry'amagara yo mu mutwe ugasanga yego hariho ahantu vyagucitse wewe umuvyeyi utigeze utakurikiye neza ugasanga rero kuko utamwegereye ugasanga rero ibintu rero vyagucitse vyaramaze gufata iyindi ntumbero mbi utari witeze. Juste ikibazo ni cya kindi hari ako wumva yoba yibagiye muri izo ngaruka mbi zishobora gushikira uwo mwana. Twabwiye abadukurikira ko imbere n'inyuma hari ibiganiro byinshi, dufise abahinga benshi tuzotumira batuganirira mu byo bafise nk'ubumenyi. Hari benshi indero y'umwana ikurikirwa n'abantu benshi, hari abo ba jeune marié, hari abo bavyeyi, hari abigisha kuko bariga, hari amasengero uko baragenda gusenga, abo bose bari mu boterera kugira ngo ubwo buzima dukeneye mu muntu buboneke. Hari abaganga nabo nyine bategerezwa kutubwira kubera ko twumvise ko nubwo hakenewe umuvyeyi ko aba hafi y'umwana, imaze amubaye hafi bimwe twavuga by'imikate n'amata atabironse byava bitera intambamyi. Ariko imbere y'uko peut-être ibyo biganiro bishika, wumva hari icyo na deje yoba yibagiye nk'intambamyi mu gihe umuvyeyi atari hafi y'umwana. Ego ico novuga kindi nko kumwunganira, murazi yuko umuvyeyi wese iyo avyaye umwana canke akimwibungenze atangura kumwiyumvira muri kazoza, ati ndashaka ko uwo mwana wanje azoba ari incabwenge, azoba ari umwana atekereza, azoba ari umwana azoshika muri za Amerika, azoba ari umuntu akomeye. Burya rero nta kintu kibabaza umuvyeyi nk'iyo uwo mwana ufise mu mutwe donc wowe wamaze gushira mu mutwe ahindutse agaca aba wa muntu reka duhere kuri bijya byose twifuza. Nibyo vyuko umwana wari wifuza yuko azoshika kure, nimba wari umu infirmier ko azoba umu docteur, nimba wari umu docteur ko azoba umu professeur, hanyuma rero ugaca usanga uwo mwana ntashobora gushika kuri ico kintu. Ivyo bihera he? Birashobora guhera no mw'ishuri, ugasanga umwana yahora aronka ibice 80% vy'amanota, mugabo yamanutse ashitse kuri 60, nta na kimwe bigeze wiyumvira. Ntuzi ko abigisha bamuturubika, ntuzi yuko ari abana bamutwenga kw'ishure, ntuzi yuko ntavyo uronkera umwanya. Ndibuka yuko muri ivyo bintu vy'umwanya wariko uravuga hariyo abantu bigeze kuba ngo babuze umwana, donc n'abantu bigeze kubura umuvyeyi wabo mama, hanyuma rero baca baregwa na papa wabo. Hanyuma rero ngo vyarashitse papa wabo ko atamwanya yari afise, agaca bashiriye igiseke ahantu, bagaca baza baramwandikira ivyo bakeneye, hanyuma atashe bwije baryamye agaca ashiraho amahera y'ivyo bamubariye. Hanyuma rero umunsi umwe bamaze gukura, bimaze kuba nk'imyaka myinshi, baca bamubwira ngo papa, ngo waraduhaye byose, ngo ubu dukeneye wewe. Hani ngo vyaramukoze ku mutima, biramubabaza. Rero ico uwo mwana akeneye ni wewe, nivyo umuha, mugabo kandi ukabimuha ari huri. Rero hakenewe kandi ko uwo muvyeyi atahura akamaro ko kuba hari kugira ngo mwumvirize baganire, kuko abana hajya baraganira. Arashaka kumubwira n'utuntu tuba muhira, arashaka kumubwira n'umuntu yaje, arashaka kumubwira n'ivyabaye. Sindabatumye yuko ngo baca kumviriza ivyabaye byose, mugabo n'uburyo bwiza bwo kugira ngo wumve abo bantu bakina n'abana bawe, kuko hari n'abavyeyi batazi bagenzi b'abana bawe. Yumva ngo ari kw'ishure, ngo yamujanye muri anniversaire akashikamo, n'ibintu byinshi biba. Rero ku bwanje nibaza ko ingaruka mbi nyamukuru peut-être zishobora gufata ivyo bindi byose, nuko umuvyeyi vya vyifuzo yari afise ku mwana wiwe bishobora kugwa mu mazi kubera wa mwana ataronse vyankenerwa.
bakunzi ba Axial Vibe TV, iteka ryawe, iteka ryanje, iteka ryacu. Umwanya utubanye muto, ariko tubijeje ko tugiye kuba mu rukurikirane rw'ibiganiro tubabwira, tubaronderera abafise ubumenyi butandukanye mu iterambere ry'umwana. Tuvuga umwana ariko turiko turavuga umuntu, kuko uwo mwana azogeraho aba umuntu, maze bwa buzima tuvuga buboneke, bwa bumuntu dushaka mu muntu tububone, umuntu agira iteka. Turashimiye rero abatumire. Juste merci ko batanze nk'intererano, no hanyuma nibaza ko tugiye kuza turabikorako, nibaza ko karibu kandi. Murakoze cyane, kandi nibaza ko nk'uko mwabivuze impinga iracari ndende kugira ngo dushobore kuganira guca hirya no hino ivyerekeye ubuzima bw'umuntu, kuko buva kure buragoye gutahura. Nico gituma nk'uko wabivuze hariho abo baganga, hariho abo barezi, hariho abantu bafise ubumenyi butandukanye, kumbure vyodufasha kugira ngo twumve natwe uruhara rwacu mu vyo dushobora gukora. Nadeje namwe ndabashimiye, nibaza ko iryo terambere ry'umwana ariko agana kuba umuntu akuze, umuntu afite iteka, kandi umuntu ari icyo aho hanze tumwiteze ko. Nibaza ko na wewe niyo twakwikora ko tugusaba ngo uze uterere, kandi uzoba ariho uri, tuvyizeye. Ego murakoze cyane, nandi ndabashimiye, kandi nkuko mubivuze ni byinshi bikenewe kuzovugwa ko kumbure tuzokenera no kuronka n'intahe z'abavyeyi bamaze kurera abana bakabakuza, bamaze no kubasohora, bafite experience yuko baba bararonse abana bakabakurera bakiri bato, bakabasohora, bakaba bararonse bakazana n'abakwe n'umunsi. N'iyindi aspect y'ubuzima, n'indi aspect y'ubuvyeyi, navyo nyene nibaza ngo ngira ngo akanya kadukundiye tuzobishikako. Jewe rero ndemeye kuzoza, kuko ngana ishure rikomeye, ishure nande mba ndiko ndahigira, kandi nta nkeka ko n'abanywanyi bakurikira Axial Vibe TV baba bariko barahigira. Shaka kubatumira, wowe warakurikira ikiganiro, tumire na mugenzi wawe kukiraba, n'ibindi biri imbere bizoza biraza. Batwemereye Lionel avuze ntibize bibacike, mubwirane, kandi ntimwibagire kugira s'abonner, abonnez-vous, kandi ntimwibagire no gupartager iki kiganiro ngo mukisangize n'abandi benshi bagikurikire nabo nyene, kandi bazokurikire n'ibizoza bikurikira. Murakoze. Ego ni kubwo butumire Nadeje arangije adutumirira twese, kubw'iteka ryawe, kubw'iteka ryanje, kubw'iteka rya twese, dutumirane, wowe utumire naka, naka tumire naka. Ni ukuvuga ngo twese dushikirwe, dutegure iyi sosiyete yacu. Turiko turavuga ngo indero yaratitutse, canke ngo hari akantu abantu bamaze iminsi bavuga, sinzi ko aba ari ugutebura cyangwa iki, ngo abantu barabakera. Tureke kuba abantu ba kera, ahubwo tugaruke kuba bamwe bari batwiteze ko dusubire tube abo bantu babushitse. Murakoze.